ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Gira umwicane twarahawe izina rikomeye. Mubwira uti kandi iryo zina rirashoboye gushingura akarimbi kose Satani ashobora gushinga ku buzima bwacu, aho tuzoshika, aho tuzogarukira ntihashingwa n'umwanzi, ariko hari mu mugambi w'Imana. Kandi ubuzima bwanje buzosa nk'uko icimviro c'Imana gisa, sinzosa n'icimviro c'umwanzi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwaka wa 2024 urugendo rwanje, ubuzima bwanje buzosa nk'uko bicafye mu cimviro c'Imana, kuko ndi gikorwa c'amaboko y'Imana. Niwe muremyi wanje, niwe afise ijambo ku buzima bwanje. Situation financière, icimviro c'abantu, ibiri mu bihugu, ibiri mu isi, sivyo bigena ubuzima bwanje, ariko icimviro ciwe nico kigenga ubuzima bwanje. Nico gituma nanje nshaka kumumenya, menye icimviro ciwe, hama ndagitambukiremo. Ikinyoma cose mwansi yashize mu buzima bwanje, kubinyerekeye, ibiriko birambako canke ivyambayeko, ariko bihushanyije n'umugambi w'Imana, birabaye. Ariko uyu munsi ndashaka muri kino gitondo kuvuguruza Satani n'abadayimoni biwe, yuko ico ndico gicafye mu mutima w'Imana. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Luka igice cya 4 ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 19 haravuga ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe, nico catumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanyawagutse imitima, no kumenyesha abantu mwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Aya majambo ni Yesu yayavuze igihe yari yinjiye mu rusengero. Ariko kandi Yesu mu gusoma iki canditswe cyo muri Yesayi 62 canke 61 yakivuze muri verse yaco 1, ntiyavuga verse 2. Ariko kandi mu kuvuga uyu murongo Yesu ni nkuko yaraje kuvuga ordre de mission iri ku buzima bwiwe, igituma Imana ya murongo yamusiza amavuta. Yesu atwereka yuko amavuta atakindi afise comme objectif atari ukubohora, atari ugutabara abantu b'Imana, atari ukurekura abantu b'Imana. Ugiye ugasoma aya mapoint Yesu agiye aravuga ko yose atwereka ibikorwa by'ukubohorwa, kandi atwereka ibikorwa by'intsinzi y'Imana mu buzima bw'abizera. Mu yandi majambo, Yesu mu byamuzanye mu isi yarazanywe no kuducungura, no kutubohora, no kuturekura, no kudushira muri destine no mu mugambi w'Imana ku buzima bw'iwacu. Nico amavuta yiwe akora. Kandi amavuta ari muri Kristo Yesu nk'umutwe w'ishengero. Mu gicapo za Psalm 133 amavuta mu gihe ca Aroni yatemba ava ku mutwe akamanuka. Ariko no munsi muri Nouveau Testament ijambo ry'Imana rivuga yuko Kristo ari we mutwe w'ishengero, natwe tukaba umubiri wa Kristo nk'ishengero. No kuvuga ngo operation canke activité spirituelle yo mu rwego rw'Imana ikogwa n'umubiri wa Kristo, igakogwa n'ishengero. Activité diabolique mw'isi ikogwa na Satani aziritswe n'abadayimoni biwe bagenda bakora mw'isi, bagana ibitero, bagwanya, basambura ubuzima bwacu. Ariko kandi mu gihe ikibi kiri represente na Satan kigakogwa n'abadayimoni ngaha mw'isi, iciza Imana yagishize
ku mutwe wa Kristo no ku mubiri wa Kristo ari ryo shengero, kugira ngo twebwe ishengero ducike ikibanza cyo kugaragaza ubushobozi n'ubwiza bw'Imana. Igihe nk'ishengero duhagaze mu muhamagaro wacu, ayo mavuta akorera muri twebwe akazana uburyo bwose n'ubwoko bwose bwo kubohoka. Haleluya! Kugira ngo abantu bakire, abantu babohoke, abantu bagende bidegembya. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma indwi yacu ya nyuma dusenga muri iyi minsi 21 tuko turasenga, twaravuze ngo Imana yaduhaye ijambo ryo kubohoka canke ijambo ryo kunesha muri uno mwaka wa 2024. Ariko kandi iryo jambo ndagomba turisasire mu gutahura ico nshaka uno munsi ko dukoresha mu gusenga, aho tuza gusenga mu mwanya uri imbere. Yesu ashimwe cyane. Esther chapitre 4 verset 1 kugeza kuri verset 4. Esther 4 chapitre 4 verset 1 kugeza kuri verset 4. Nuko Morodekayi amenye ibibaye byose ibyo ari byo, yitanamurira ko impuzu ziwe, yambara igunira, yisurira ko iminyota, arasohoka aja mu gisagara hagati, aborogeshwa ijwi rirenga ry'umubabaro. Arinda ashika n'inyuma y'ikirimba c'ibwami, kuko atemererwa guca mu kirimba c'ibwami yambaye igunira. Kandi mu gihugu cose aho icagezo c'umwami n'iteka ryiwe bishitse, haba mu borogo menshi mu Bayuda no kwisonzesha n'amarira no gutaka, kandi benshi bacura imirambararo bari mu magunira no mu minyota. Maze inshoreke za Asteri n'inkone ziwe baraza barabimubarira. Umwamikazi arababara cane, arungika Morodekayi imyambaro yo kumwambika ngo bamwambure igunira, ariko ntiyavyemera. 7. Morodekayi amudondera byose ibyamubayeko n'igitigiri c'amahera uko kingana Hamani yasezeranye gutanga ngo aje mu bubiko bw'umwami, ayatanze kugira ngo ageseze Abayuda. Amuha n'ikopi y'ivyanditswe by'iryo kete ryamamajwe ry'iryo teka ryamamajwe n'ishushani ryo kubageseza, ngo ayereke Esteri abimusobanurire. Ngo aje ku mwami amwinginge atakambira ubwoko bwabo kuri we. Ati genda ukoranirize hamwe Abayuda bose bari Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico mujya canke munywa, nanje twe n'icoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, meze mbone gushika aho umwami ari, naho ari guca mu cagezwe, kandi namba ndamukiwe no gupfa mpfe. 8:5 aho nyene aravuga ati, mwami niwavyemera kandi namba ngize ubutoni imbere yawe, ukabona ko ari bibereye, kandi naje nkaguhimbara, ho kwandikwa ivyete byo gukura bimwe by'inama mbi Hamani mwene Hamedata umwagagi yandikishirije guhonya Abayuda bari mu bihugu vyawe vyose, mwami. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Igituma igihe cyose Imana yaturongora canke iturongora kugira ngo tubeho mu buzima bw'amasengesho, nuko amasengesho ari ikiganiro cacu n'Imana, kandi ari bwo buryo bwonyene bwo ku-experimenta presence y'Imana. Iryo ni iteka twe twagiriweho mu isezerano rishasha ryatakaye mu itongo rya Edeni, ariko iryo teka riduha access kuri presence y'Imana. Igihe cyose dukeneye Imana, ku masaha 80 kuri 80 turashobora kuronka presence y'Imana ku buzima bwacu, kandi tukabenefisia ico ukubaho kw'Imana gushobora gukora. Hariho ibintu ubwenge bwacu budashobora gukora, hariho ibintu volonté yacu itihagije kugira ngo idushikaneko, hariho ibintu nk'abana b'abantu tudashobora kwiha byo mu rwego rw'impwemu. Nico gituma Imana yashizeho iki kintu c'ubusabane n'ubucuti bwacu, kugira ngo ivyo twega abantu tudashobora gukora Imana ibidukorere, kuko twuguruye imitima tugasabana nayo, hama kandi muri uko kunywana nayo tukagira access kuri ico kintu ico cyose igomba guha ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyi nkuru nafatiye nkuko no mu gatondo nakoresheje iyindi nkuru, nafatiye ku nkuru dusanzwe tuzi, ariko murabizi yuko umunsi umwe umugabo yaradutse yitwa Hamani, agira ikibazo c'ukungene umuyuda akora kuri pale adahora mupfukamira kandi abandi bantu bose bamupfukamira. Ariko kandi uwo mubabaro agize kubera uwo mugabo atamupfukamira, yongera agira ikibazo
agerageje kuvyumviriza aza kumenya yuko abayuda kuko byanditswe ngo uzosenga Imana yonyene, uravyumva, kandi nta yindi Mana uzopfukamira atari uhora, atari Jehova. Bituma Abisirayeli mu ntara zose barimo mu gihugu ntibashobora gupfukamira umuntu, bapfukamira Imana. Ariko wumve yuko ubwo bucuti bafitaniye n'Imana, hariho undi muntu buriko buraperturba, hariho umundi muntu yumva afise ikibazo cy'uko juste ayandi moko amupfukamira, ariko kandi Isirayeli ntimupfukamira. Kandi uyu mugabo wa Hamani ntiyari n'umwami, umwami ntiyari déranger n'ico kintu, ariko Hamani yari déranger n'ico kintu kuko aba bantu batamupfukamira. Avyumvise agenda yumva mu baguverineri b'ama province baravuga ngo erega abo bantu niko bameze, ntibapfukamira umuntu, bapfukamira Imana. Ikintu ndashaka kuvuga ngo vy'ukuri hari igihe Satani agirira ishari canke agapfuhira ubucuti dufitaniye n'Imana, kandi agahagurutsa intambara ku buzima bwacu. Uretse ko asanzwe atugwanya ko turi mu ishusho ry'Imana, agahaguruka akakugwanya, ukisanga vy'ukuri hari ibibazo uri kuracamo mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe ntunamenye ivyo bibazo ico byaje bivako canke ivyo vyubakiyeko, ariko ugasanga ni juste hostilité y'umwansi kubizera. Kandi na Yesu yaravuze ngo barangwanije namwe bazobagwanya. Byumvikana yuko umuntu yizera arashobora guca mu ntambara, arashobora gucishwa mu muriro, atari ikintu gisanzwe, ariko ari ikintu gihagurukijwe n'umwansi, gitumbereye ku kwafekta, gitumbereye ku konona, gitumbereye kuba igikoresho c'umwansi kugira ngo ibyawe bizimangane. Je nagerageje kwiyumvira iyi nkuru, ndavuga ariko urashobora kubona ingene abantu bashobora gupfa juste kubera caprice z'umuntu, juste kuko Hamani batamupfukamira, Mordekai atamupfukamira. Atangura kwiyumvira ati mbega niki kinokora kugira abajuife bapfe muri iyi periode yacu, mu gihugu cose bapfe. Aca aragenda arapropose umwami, arabwira umwami ati mwami, abayuda ni benshi muri kino gihugu, bafise ukungene bameze, ariko kandi bafise n'ibintu byinshi, bafise n'ubutunzi. Ndashaka wandika ikete y'uko mu gihugu cose mu ntara zose bapfa. Ndashaka munyumvirize, wandika ikete urishire ko kashe, kuko abami ico gihe bashira ko ikidodo kiri ku mpeta y'ukuboko kwabo, ati udekrete ko bicwa mu gihugu cose. Ati nanje ndakwemereye yuko abayuda nibapfa nzokuzanira tax, tuzofata ubutunzi bwabo tubukuzanire, ucike ubutunzi bwawe. Umwami avyumvise aravuga ngo nivyo. Umwami aca aravuga ati okay, nzanira ikete baca bararisinya. Umwami aca arirungika, iri kete ricagenda mu province yose. Rimaze gushika mu province yose, abantu batangura kugira recensement canke batangura kutororokanya no kumenya aho abayuda bose bari, kugira ngo babegeranye babice. Bibiliya yatubwiye ngo mu ntara zose hari amarira, mu ntara zose hari amaborogo, mu ntara zose hari lamentation, abantu barizwa n'ibigiye kubashikira kuko bari batanguye kubegeranya. Byari bifitaniye isano n'ivyabaye muri Europe, aho hapfiye abayuda barenga 6,000,000 juste kubera ari abayuda. Ndashaka kukubwira ngo hari ingorane we zishobora kugushikira, ariko zigatera ubuzima bwawe juste kubera umugambi w'Imana uri mu buzima bwawe, juste kubera uri umwana w'Imana. Ivyo rero je vraiment numva birambabaza, ça m'énerve, kuko urashobora kubona ingene des fois ubuzima bw'umuntu umenga ni buto kandi umenga ntaco bumaze, kubera caprice y'abantu, kubera amanyama y'abantu. Itegeko rirasohotse, abantu bose bagira bicwe, nta yindi mpamvu, kuko juste badoha Imana yabo. Ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo ngo ugomba gutahura yuko hari intambara zimwe ziri mu buzima bwawe zitari normal. Hari intambara zimwe ziri mu buzima bwawe zihagaze gusa yuko utamenya ko umwansi yaguhagurukiye, kandi ko ari umwansi w'imishaha yacu. Bibiliya ivuga ngo yazanywe no kwica no gusambura no gutikiza. Ico nico akora. Nico gituma twe tudashobora kuba abantu bo kwiteza akagongwe ngo ndafise ama problème, kuko turazi ko dufise umwansi atakindi azi kudukreya atari ama problème. Muriko muranyumva? Muriko murumva handi ko ndaje? Ndashaka kuvuga ngo Bibiliya ivuga muri uyu murongo twasomye ngo Esteri azabonye son oncle yambaye umwambaro, amagunira,
agenda nko muri home point ahantu kizira ko umuntu ashobora kuhaza hambaye igunira, kuko hari itegeko ry'umwami rivuga ngo kirazira yuko hari umuntu aza yambaye igunira ngo aje aho hantu muri iyo Carrefour. Esther abonye onkre wiwe yibaza ngo yasaze, aramutumwa ko abakozi atagenda mu mumbarize ikimubayeko, genda mu munshiye n'impuzu mu mwambike, kuko umwami akabona ivyo ari karakora baraza kwica mu onkre, genda mu muntabarire. Abakozi bamushikiriye baje kumwambika ati umwamikazi Esther, kuko Esther yari umuyudakazi, yari umujuive, ariko niwe wenyine atarazi ibiriko birakoreka, niwe wenyine atarazi ibijanye n'iki candiko. Amurungitse Mordecai aravuga ati genda mubwire Manies ibiriko biraba, ngo acamuha kopi y'ikete. Uyu munsi amasengesho yanje ngomba guhagarara ku kintu citwa icete, ngo Mordecai acarungikira ugwete, arurungikira Esther ati ni mumuhe kopi y'itegeko y'ukuduhonya nk'abayuda rigiye kuduhonya, ni itegeko umwamikazi ntajyazi ariko ryasohotse. Ndashaka kubwira umunsi kuri kino kibanza muri kino gitondo ngo hari ibintu vyanditswe utazi, hari ama decision, hari ama position, hari projet y'umwansi wewe utazi existence yayo, ariko ihari itumbereye kudetruiza ubuzima bwawe, kwataka ivyawe, kugusubiza inyuma, kugusambura, kuko nk'uko Imana idufitiye umugambi na Satani aradufitiye umugambi, ariko umugambi wiwe si mwiza kuri twebwe, ariko n'umugambi wo kuduhonya. Ngo nuko Esther baramurungikira icete aba okuha y'ikiriko kiripasa gituma onkre agize ijya nyifato. Esther muri discussion, muri échange ya message na son oncle arateba cousin arateba aramubwira ngo nanje basi ndadekrese imisi y'amasengesho, genda umbwirire nk'uko irikete ryashitse mu maprovinsi yose aho abayuda bari, nk'uko ryabashikiriye nanje ndakurungikanye message, genda umbwirire abayuda aho bari mu ntara zose, genda mubamobilize pour la prière et le jeûne. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuko hari ivyanditswe biza bitugwanya, nico gituma mu mpamvu zitandukanye zidutuma dusenga. Kimwe mu bintu bihora bidutuma dusenga, turasenga kugira ngo dusangangure imigambi y'umwansi iri hejuru y'ubuzima bwacu. Dushobora kuba tuzi canke tutazi, ariko tukavuga ngo turagiye muri 21 jours, tukavuga ngo uyu mwaka wa 2024 masengesho yacu azokwiyongera, kuko turagomba kwipositiona mu kibanza cyo kubona intervention y'Imana. Hari ivyanditswe bifise inkomezi kandi bifise autorité no kwita iri royal, iri hejuru twe tudashobora kuvuguruza nk'abantu, ariko namwebwe autorité Imana yabahaye nk'ishengero no guhora muza rimwe na rimwe mukaza imbere y'Imana, guhamagara Imana kugira ngo Imana iri hejuru y'ubwami bwose ize kuvuguruza icanditswe gitumbereye kugusambura. Yesu ashimwe cyane. Nuko Israeli irahaguruka itangura gusenga pendant 3 jours, pendant iminsi 3 batangura gusenga Imana, kugeza naho kuri verset 8 haragera igihe aho Imana yica abansi ba Israeli, yica abansi b'abayuda. Ujya mugabo amaze kwicwa, ujya yateguye ujya mugambi mubi, ni inkuru iryoshe mwoyisomera ryoshe, amaze gupfa, ahubwo abisirayeli mu gishingo cyo gupfa baca bashigwa muri position irengeye. Guhera muri chapitre 8 musoma igitabo ca Esther, abantu benshi muzi inkuru za mbere, ariko muze guhera muri chapitre 8 musoma igitabo ca Esther. Abajuif muri kijya gihugu bagize inguvu zirengeye cyane izo bari bafise ubwa mbere, kuko hari ibigeragezo biza twamara kuba tubirenganye bikadusiga muri position iri superieur yiyo twari dusanzwe turimo igihe twahaguruka kugwana navyo. Imana yandungitse kubwira umuntu umwe ari hano hantu yuko Imana ntigiye kuguha victoire, ariko Imana igiye kugushira muri position iruta inshuro nyinshi aho wari usanzwe uri utarinjira muri ico kibazo. Ndabivuze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu murongo w'8 kuri chapitre 8 verset 5, uyu mugore asaba umugabo wiwe, aramubwira ati nimba nagiriwe ubuntu, nimba iki kintu wumva gishoboka mwami, kandi nimba ndaguhimbaye, nibandika irindi kete
vuga uti ribandike irindi kete risambura iryo Hamani yanditse. Haleluya, amina. Kandi iryo kete ryari iryo kwica abayuda bose mu maprovinsi yose. Aho ibyo kutwica byashikijwe mu ntara zose, niko n'ibyo kudukiza bisubiraho nyene. Ibyo kutwica byaciye bikagarukanwa hahandi nyene, nkuko nigeze kubivuga, ikete gisambura ikete. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi je wisengesho nshaka ko tugira, ufise umutwaro, ufise uwo wazanye, ufise uwo dushaka gusengera, ufise ibyo ari byo byose, numva shaka iri sengesho tujyoriente muri kicimviro. Uvuge ngo ikintu cyose ciyumviriwe n'umanzi, ikintu cyose capanzwe, umutego wose Satani yanteze, nkuko ngo batega inyoni. Haleluya, ngo naringiye kugwa mu mutego, ariko uhoraho ankura muri uwo mutego. Ndashaka uyu munsi tugiye kwisengera, ugiye no gusengera umuntu wese ufitiye umutwaro. Uvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo ndaje kuvuguruza projet ya Satani, iyo yiyumviriye, iyo yanditse, iyo yadeploye aba agent biwe kugira ngo beexecute ku buzima bwanje. Aya n'amasengesho bita amasengesho, haleluya, y'ingwano. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe dusenga dushima, hari igihe dusenga twinginga, ariko hari n'igihe dusenga kugira ngo dutegeke, dusangangure, tubomore. Niko Imana yabwiye Eliya ngo ndaguhaye ububasha bwo kugira gute, bwo kubaka no gusambura. Yesu ashimwe cyane. Hari ububasha Imana iguha bwo gushobora kugira gute, gushobora gutegeka. Uno munsi ndashaka gusambura ikintu cyose canyiyumviriwe ko, canke umugambi wose w'umansi uri planifié, uri forgé, uriko uraba urashigwa mu ngiro, werekeye ubuzima bwanje, canke werekeye uruvyaro, canke werekeye iki. Uno munsi muri kino gitondo, Yesu ashimwe cyane, turagomba twese dusengere hamwe. Yemwe n'umuntu adasanzwe amenyereye gusenga, uyu munsi Imana igutiza akanwa. Uyu munsi urazi ko mukabare muvuga, urazi ko mutera inkuru mu ikarti, urazi ko bamwe baraye mujyamye desert muri ko muravuga. Basha nimba duhora tuvuga tukavugira aho badakwiye no kuvugira, kandi tukavuga ikintu ataco biko biratuvyarira. No munsi muri kino gitondo ndashaka tuvuge ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nturambigwe, ntusamare, ntubivemwo, ntuhore. Ni wanahora uzobe wicaye ugira usome umurongo wa Bibiliya mpwemu yera hejeje kuguha. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka uyu munsi muri kino gitondo mpwemu yera abakomunike iyi mpwemu y'intambara. Yesu ashimwe cyane. Aho tuvuga ngo amakete yaratwandikiwe, ariko kandi turashaka Imana nayo nivuguruza ivyanditswe, kuko yarabivuguruje, ariko turashaka ngo ivy'Imana bishigwe mu ngiro, kuko Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo ivyete vyatwagiriza byagize gute, carabambwe ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Kandi umansi wacu yateterejwe ahabona. Hari ivyete vyandikiwe urugo rwawe, hari ivyete vyandikiwe akazi kawe cyangwa umuryango wawe. Igihe cyose Satan from ebana mu buryo udashobora kwibaza, ahantu utabuza aho bituruka. Ngenda babwire ngo hari intambara dufise zidafise logique. Hari igihe uhora wumva hari n'ibintu byakubaye ko cyangwa umuntu akugiriye, ugatangura kurondera logique mu bintu bikubayeko. Ukanibaza ngo kubera kujya muntu ari karangirira ibintu, kubera kujya muntu ari karantega imitego, kubera kujya muntu ari karangirira nabi kandi jewe naramufashije kuronka promotion. Reka ndababwire ngo muzoshaka muyimvire muteke umutwe, hari ibintu mutazoronkera explication. Kubera kujya muntu atumva, kubera kujya muntu agorana, ngenda kubwiye ko hari ibintu bidafise explication. Haleluya. Ariko hari ibintu biri spirituel bikemurwa mu rwego rw'impwemu. Kandi Imana ishimwe ko amajyango yaruguruitse. Yesu ashimwe. Igihuzu caratabutse, twinjira muri masse, muri presence y'Imana. Ntawe turungika, ntawe dutuma. Ego waratanze umutwaro, ariko uyu munsi ndashaka, haleluya, nk'ishengero duhamagara Imana, duhamagare Yesu. Sinzi ko wewe, sinzi ukuza kubivuga, ariko kandi ndashaka tumuhamagare, tubimubarire. Yesu ashimwe. Nico gituma narimvye ndirimbo bivuga ngo nta rindi zina twahawe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Abayuda bagira bapfe, just kubera hari umuntu atabakunda. Ako muri imagine kwivyawe bipfa kuko hari umuntu ngo isura yawe itamuryohera, cyangwa ingene gatambuka, ugasanga urinjiye mu kibazo, ukabugira wirukanwe ku kazi ngo kubera ngo wasana wa mwansi wanje. None isura yawe warayiremye,
cyangwa ugasanga uragize ikibazo gusa ukorera umwana wo muri ville. Wazi ko ari abantu baba persecuted mu kazi kubera aho bavutse. None wowe hari amatora yabaye, wowe hari decision wafashe yaho uzovukira, ukaba urinjiye mu kibazo ugatakaza akazi, kandi ufise umwana agwaye wahora uvuza ugira gute, ugasanga kubera caprice z'umuntu n'amanyama y'umuntu ubuzima bwacu burapfuye. None kubera iki twoba moins cher à ce point, kandi dufise Imana mu ijuru dushobora guhagarika amasahani, dushobora kuza mu ndwi tugasenga tukavuga ngo ndavyanse, canke icarico cyose wombwira, icarico umviriza, icarico cyose wombwira. Haleluya. Nico gituma ntibishoboka, yemwe ndabahebuje, ntibishoboka ko mucika abantu badafise ubuzima bwo gusenga, kuko turakinigwa ko nk'ikarata, turakinigwa ko nk'ubwatsi bwa terrain ya football, turakinigwa ko menga ntidushobora no kuvuza induru ngo dutabaze. Ariko kandi hari umuntu yavuze ngo genda ubambwirire mu ntara zose bisonzesha iminsi 3 turagiye gusenga Imana. Kandi bamaze gusenga mwansi wabo yapfuye nabi, urubanza yabaciriye niko rwamuguye ko. Haleluya. Wa wundi atamupfukamira niwe yambitswe impeta yiwe, ahabwa icubahiro ciwe. Mu minsi 3 gusa Imana arakoze ikintu gikomeye. Kubera ikibi byose twavyandikiwe n'izindi ntahe nyinshi zerekana yuko iyo abantu bahagurutse gusenga. Ndaje kubabwira no musi muri kino gitondo ngo Imana irubahiriza ama rendez-vous spirituel. Yesu ashime cyane. Iyo dufise rendez-vous tukavuga ngo twaje gusenga, ndabibabwiye igihe cyose iyo twaje gusenga ngaha muri life center, muri benshi mushobora no kubitemwanya mu maza amasengesho atandukanye tugenda turakora ngaha. Iyo twavuze ngo tugiye gusenga, hama hari ibintu bikoreka, hama hari ibintu biba, hama ugaca wibaza ati none bwa bundi uyu muntu yaragiye gusara, uyu muntu yaragiye mu kibazo juste kubera atahagurutse ngo yigwanira intambara yo mu buryo bw'impwemo, kandi uba wakontakta abantu, uba wahamagaye abuhamagara ariko bikabananira. Ariko kubera iki dufise ishaka ryo gukontakta abakunzi bacu badufashe badukure mu kibazo, ariko kubera iki hageze yuko tuzi imbere y'Imana tukavuga ngo turaje mu masengesho, turaje muri 21 jours, kubera iki danku ucucika umunebwe? Ntimwumva yuko Satani atwegeza kure yaho ubushobozi bwacu bunyegeje? Ndasaba Imana muri kino gitondo ngo ibagira abantu basenga, irevolutione video prière yanyu, mucika abantu babasenzi. Yesu ashimwe cyane. Kandi wibwire ngo muri uyu mwaka nzokwiga gusenga mpaka ncitse umuntu asenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko sinshobora kwirekurira kuba expose ku nkota y'umwansi igihe Imana yaduhaye igikoresho cyo dutabara inkota zimwe zimwe, nk'iyi nkota yo muri kino gisagara, cyo muri iki gihugu, cyo muri iki gihe. Nenda wazega abantu Imana iyo batari gusenga byari kugenda gute? Iyo batari gusenga byari kugenda gute? Iyo batari gusenga byari kugenda gute? Donc bisobanura ko wowe hari ingorane urimo kubera udasenga. Sinavuze ngo ko mwaje dimanche mukuzura tukabura naho tubicarika, ariko tumaze 21 jours turi ngaha amasengesho siho muri. Iryo ni dini. Kandi nimba bikugora no kuza no mu ndwi atayindi mpamvu ntunaze, je doute ko no muhiri wawe usenga. Ariko mwirirwa mwagiye kuvuza abana, udufaranga duke muronka duherera mu miti, kuko mutazi yuko ingwara zimwe ziriko ziratera imiryango yanyu ari ibitero n'ivyete byanditswe n'abadayimoni gusa biriko birabashikako. Ariko kandi mugacika aba paresseux spirituel, kandi Bibiliya mu Batesalonike iravuga ngo musenge udahumeka. Mbe wibaza ko Imana ishaka ko tuguma dusenga ngo ntidukore nturondera amafaranga? No, gusenga ni attitude, ni compréhension ya dependance ugomba kugira ku Mana, mu kugira igihe cyose bishoboka ivyimviro biza ku Mana na conversation iri open yimbere y'Imana, kuko tutagigenda gusengera mu bisagara n'iminsi mikuru yo muri Ancien Testament, ariko 24 heures sur 24 heures dufise accès ku Mana. Woyisenga uri kurataha no munsi saa 6, woyisenga ejo uri muri bus uri kuragenda, woyisenga uri muri pause ku kazi, nta masaha nta kiringo kikihari. Ariko ntibishoboka ko uri kurononekara juste kuko wumva umenga ivyo gusenga warabihebeye abandi, ufise na mama senga cane. Ariko Imana ntiyavuze ngo mama ni wazogusengera, muzokwisengera ibintu bihinduke. Igihe akakamo kategwa n'abana barisonzesheje kugira ngo bigishwe kudepanda ku Mana bakiri bato, bamenye ko ivyo bishoboka. Yesu ashimwe cyane. Bwira umicaye nti idini riragahera mu izina rya Yesu Kristo. Uti imigenzo y'idini iragapfa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane.
haramarira aba bantu ngo bariko baraboroga mu bisagara byose. Ariko ndaje kukubwira ikintu kimwe, ntibikeneye gusa ko tuboroga, ariko bikeneye juste yuko dusenga kugira ngo borogaje yacu ihindure orientation, ntive mu gahinda, ariko cette fois tuborogera Imana tuyishimira ngo Mana wa munsi waradutabaye, inkota ikomeye y'umwansi, umutego twari twatezwe nkuko umutezi atega, twari tuguye mu mutego, ariko uhora harawudukura marawudutabara. Nta kindi byasabye, just twaraje turasenga, hama Imana irakora. Ugusenga kwawe guha opportunité Imana yo kopera mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka uhaguruke dusenge. Haleluya, uhaguruke dusenge, uvuge ngo ndaje kwanura ikintu cyose canyangizwe ko kitari cyo gitumbere gusambura ubuzima bwanje. Haleluya, haleluya. Ndagushimira Mana kuri uyu munsi, muri kino gitondo. Ndagushimira Mana muri uno mwanya udukoranije hano hantu. Ndagushimira Mana yuko amasengesho Mana muri kino kibanza, mu bihe byose tuba twakoranye tugasenga, Mana wowe urareponda au rendez-vous, kuko wowe usanzwe uri disponible. Des fois ni twebwe tutari disponible. Mana ndaje no munsi muri kino gitondo, nkuko Mana waduhaye indwi yose ngo icike indwi yo gusenga Mana, kandi ukaduha ibikorwa bikomeye uri kurakora hagati yacu Mana. No kuri uyu munsi wa Mungu twaje gusenga kugira ngo Mana yo mu ijuru duhangane n'ibintu byatwanditswe ko n'umwansi, ibintu byahagurukijwe n'umwansi ku buzima bwacu, bimwe bitari raisonnable, bimwe bitumvikane gituma byaduhagurukiye, bimwe bidasobanutse gituma byatuje ko canke byahagurukiye ubuzima bwacu. Mana hari ibintu tutahora dushobora gusobanura Mana, hari ibintu bisiga ubwenge bwacu, yaba mu majoro yacu canke mu bitondo byacu, yaba mu buzima bwacu canke mu rugendo rwacu. Hari ibintu Mana tubona bigasiga ubwenge bwacu, rimwe na rimwe tukababazwa, rimwe na rimwe tukarengerwa, rimwe na rimwe tukarizwa, rimwe na rimwe tukihebura, rimwe na rimwe tukicurikira Mana yo mu ijuru. Rimwe na rimwe tukabona inkota yo kudusambura, yo kudetwiza ubuzima bwacu, no kudetwiza imiryango yacu, tukabona umengera ikirakarishwa, kandi tukabona umengera ikirakarishwa, kandi rimwe na rimwe tukumva umenga nta kundi bizodushikira. Ariko Moridekayo yarambaye igunira, akora ikidasanzwe, akora ikidasanzwe, kuko yaraje kumanifesta Mana yo mu ijuru imbere yawe Mana ico agomba ko ukora, kuko atari d'accord n'umugambi w'umwansi, kuko yarazi ijambo wavuganye na Aburahamu. Erega Mana hari ico wavuganye na Aburahamu sokuru wacu mu kwizera. Erega Yesu hari ico wavuganye n'abakwizera. Erega Yesu hari ico watuganirije mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni prophétique, ijambo ryawe rirashinga ibihe, ijambo ryawe riratubwira ku bihe bizoza, ijambo ryawe riratubwira ibintu bizoba, ijambo ryawe rirafise umugambi ku buzima bwacu. Hariho n'amajambo wahaye aba bantu umunsi bagira mariage, hari ijambo wabahaye yicu uzokora ku buzima bwabo canke ku rugo rwabo, ariko ivyo bariko barabamwo biratandukanye n'ivyo wababwiye. Mana yo mu ijuru, turaje no munsi nk'ishengero ryawe kugira ngo duhamagare izina ryawe. Waravuze ngo duhamagare izina ryawe, waravuze ngo abambaza izina ryawe Mana yo mu ijuru urabumva, ukaza ukabatabara, ukabakura mu magorwa yabo yose, urabakura muri detresse zabo zose. Mana hari ibintu twitiranira, hari ibintu twitirira ekonomi, hari ibintu twitirira politike, hari ibintu twitirira imibano, hari ibintu twitirira injyano mu miryango, hari ibintu twitirira ibi n'ibi, hari ibintu turonka ama explication tukabiha ama explication, ariko au fond bicaniriwe n'umwansi, bicaniriwe n'abadayimoni, bicaniriwe na wa mwansi wacu, wa wunda twanka. Ariko uyu munsi turaje kuri wewe, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo wa wunda dukunda. Yesu ashimwe cyane. Ndagutumiriye wugurura akanwa kawe, kuko haleluya, kuko haleluya iyo dusenga tuba turiko turategeka, kandi nta muntu ategeka hoze. Ndashaka ijwi ryawe rize muri kino kibanza, wige. Haleluya, wugurura akanwa, Imana irashira amajambo muri wewe, mpemu yera arakurongora. Niwanza kumva atana amajambo ufise, wowe uvuge mu ndimi gusa, uvuge mu ndimi. Haleluya, kuko iyo uravuga mu ndimi impemu yawe ibiriko iravugana na mpemu w'Imana, amabanga atari kompoze, adatahuwe n'ubwenge, ariko kandi avuye mu mutima wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko twabwiwe hari ibiriko birakoreka hano hantu, siniko navuga ngo bigira bikoreke, ariko horaho yatanguye gukora. Hari abantu bagira batangure kubohoka,
hari abantu bagira batangure kubohoka iminyororo imwe imikomeye yari yarishe ubuzima bwawe, yari yarasambuye ubuzima bwawe. Wamye wibaza ngo nibisanzwe, wamye wibaza ngo nabi wanyu niko vyamye bigenda, hari ahantu batashitse nawe ukaburaho witeguriye kwakira amakanseri, witeguriye gupfa utarakwiza 50 ans. Iwacu nituramba, ariko ndaje kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, ico cete canditswe, ico cete canditswe, ico cete canditswe, ico cete canditswe. Harageze igihe na Esther arakimenyeshwa mu izina rya Yesu Kristo. Ico cete canditswe kirahushanye n'ivyete Imana yatwandikiye, kirahushanye n'ivy'Imana yavuze. Pawulo agiye kurangiza igitabo c'abikorosayo yarababwiye ngo ibi vyete mu birungikire n'andi mashengero, aya majambo mu yarungikire n'abandi. Hari ivyo twarungikiwe, hari ivyo twahawe. Mbega ni kubera iki ubutumwa bwiza bwitwa inkuru nziza? Nuko ubutumwa bwiza butubwira inkuru nziza ku vy'Imana igomba gukora, nico gituma bwitwa inkuru nziza. Ego twaramenye amakuru mabi ku miryango yacu, kandi tukabwirwa amakuru mabi kuri ekonomi yacu nk'igihugu, cyane tukabwirwa amakuru mabi kuri sante yacu nk'umuryango, tukamenya ingwara hereditaire, tukazimenya, tukazikontrola. Ariko reka kuri uyu munsi dusenga Imana, haleluya, dusenga Imana itumenyesha irindi kete ryanditswe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye ukuboko kw'Imana, ndahamagaye ukuboko kw'Imana muri ico kibazo cawe, ndahamagaye ukuboko kw'Imana muri ico kibazo cawe, ndahamagaye ukuboko kw'Imana muri ico kibazo cawe, ndahamagaye ukuboko kw'Imana muri izo ntambara zawe, ndahamagaye ukuboko kw'Imana muri ivyo biriko birakugwanya, ndahamagaye ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Muri iyo migambi n'iyo mitego y'abantu basa na Amani, basa na Hamani, bagomba kugirira abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo, uwaguteze ugomba kukugirira nabi, uri karagupangira umugambi mubi, uri karakwiyumvirira umugambi mubi mu izina rya Yesu Kristo. Ewe Burundi, amakete yakwanditswe ko avuga ingene ugomba kubaho, amakete yateguriwe muri eta majoro ya Satani y'ukungene wowe uzokwamuja mu bibazo kuri cycle kuyindi, kuri cycle kuyindi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, kira Burundi, kira Burundi, kira Burundi, kira Burundi, kira Burundi. Kuko twebwe ishengero amavuta ari kuri twebwe, turasenga ukabohoka gihugu, turasenga ukabohoka gihugu, turasenga imyiyumvirire igahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Imyiyumvirire mibi, mentalite mbi, imyiyumvirire ipfuye, ivyiyumviro bipfuye bishobora kugomba gutwara igihugu no kucorienta mu buryo bubi, turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, abadakunda igihugu, abatagifise ku mugambi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze nk'uko Amani yamanitswe ku giti, ndavuze ngo nabone bamanikwe ku giti mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye mpemu yera muri kino gitondo, ndaguhamagaye ku ishengero ryawe, ndaguhamagaye kuri aba bana bavukana bafise ibibazo bisa, ndaguhamagaye kuri aba bana bavukana ibibazo byabo bisa, umenga n'urukurikirane, umenga niko bigomba kuba mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye kuri iri shengero, hariho abantu babwiwe ngo ni gucyo bihora bigenda, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo hagomba kubaho umuntu ahaguruka akavuga ngo ndagiye guhamagara Imana, kuko ibi biratandukanye n'iciyumviro c'Imana, ibi biratandukanye n'iciyumviro c'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, rungika umuriro w'Imana muri kando l'ennemi, rungika umuriro w'Imana muri kando l'ennemi, rungika confusion ivuye ku Mana. Haleluya. Rungika confusion ivuye ku Mana mu bansi, mu bikugwanya, mu badayimoni mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi ya 91 iravuga ngo bazoza bazaranye inzira imwe, bazoza bavyumva ivyo kukugwanya babibona kumwe, ariko Uhoraho azoba dispersa, bazofata inzira zitandukanye basanzara. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ikiriko kirakugwanya gisanzare mu izina rya Yesu Kristo, kibure unité, kibure unité, kibure unité, kibure compromis mu izina rya Yesu Kristo. Reka imigambi mibi yanditswe mu ibanga ariko itarizwi, reka ishigwa habona
nk'uko muri iki gihe aya makete yashizwe ahabona Esther akabimenya agatanga umutwaro. Ndavuze ngo reka ikiriko kirakugwanya cose mu buryo bw'impwemu gishigwa ahabona ukimenye, hama dutangure gutegeka. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Mana iraguhindurira muri kino gitondo, Mana iraguhindurira muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubushobozi bw'igihe abantu bahamagaye, hari ubushobozi bw'igihe abantu baje kuri rendezvous, hari ubushobozi bwiwe igihe twafashe iminsi nk'iyi kugira ngo tubone ico ubwami bw'Imana buduha. Hari ubushobozi bwiwe ku mahandevous nk'aya ari important. Yarabaye mu gihe ca Yoshafati, yarabaye mu gihe c'aba Nehemiya, byarabaye muri iki gihe twasomye. Igihe cyose abantu b'Imana bakonsideye uburenganzira na grâce bafise. Esther yarabwiye umwami ngo nimba bikunda, nimba nagiriwe ubuntu, andika irindi kete, ndaje kukubwira ngo twaragiriwe ubuntu. Ntituriko turabwira Imana ngo nimba tugiriwe ubuntu, yaramaze kutugirira ubuntu, ariko amajambo mashasha arandikwa mu izina rya Yesu Kristo. Muri 2024 ndavuze ngo amajambo mashasha yanditswe kuri wowe araja habona mu izina rya Yesu Kristo. Injustice uri kurasubisa, injustice uri kurasubisa, uhora hagiye kuexposa ibikugwanya, hagiye kuza makete akuduza agushira hejuru mu kazi, aho abantu batabonye ico wamaze n'ico wakoze bakama bagushira inyuma, aho abandi bikoreye icubahiro c'ivyo wakoze mwibanga, uhora hagiye kugushira habona, uhora hagiye kugutabara, uhora hagiye kugushingira intahe, uhora hagiye kukugwanirira. Ntuzomanikwa ku giti ahubwo uzokwambikwa impeta yo gutegeka, ntuzomanikwa ku giti, ntuzogenda mu gisagara umanitswe ku giti, ariko kandi mu gishingo cyo kumanikwa ku giti ewe Moridekayo ugiye kwambikwa impeta yo gufata ingingo mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ibikorwa vyawe Imana itavyibagiye, kubera ukwizera kwawe Imana itakwibagiye, kubera amasengesho yawe Imana atayibagiye. Nkuko Asuerusi yarose akibuka akavuga ngo mbega wa muntu yangirira neza namuhemvye iki, ico gihe Moridekayo yarakize. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo amasouvenir y'ibikorwa vyanyu vyiza naje habona, amasouvenir y'ibikorwa, amasouvenir y'ishikanwa ryawe, amasouvenir y'amasengesho yawe reka bishigwa habona bigukorere. Reka amasengesho wasenze mu myaka iheze atangure kukuvyarira umwimbo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Haleluya, mubarire biraza. Haleluya. Hari n'ivyo utari waje gusengera, mwemu yaragira gucommunique ugira utangure kuvuga no gusengera. Haleluya. Hari ubushobozi bw'Imana igihe cyose twitavye rendezvous yayo, hari ubushobozi bw'Imana igihe cyose ubuzima bwacu tubugize available, utubudisponibilije kuko anteni capta amadona ava kuri satellite. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka muri uyu mwanya, reka muri no saha yacu yo gusenga mwumva ivyo Imana iriko iravuga. Reka amatwi yawe yuguruke, tangure kumva Imana iriko iravugana nawe, tangure kumva Imana iriko iravugana nawe. Ni wanataha wavuye aha hantu, Imana iguha amasezerano uyandika ahantu. Ntuze wibagire gushinga intahe, ntuze wibagire gushikanira Imana ishikanwa ry'ishimwe, kuko ni Imana ishaka kuduha intsinzi. Abo twazanye hano hantu, abagenzi bacu, abo dukunda dusengera, abo dufitiye umutwaro bari hano hantu, nimba hari uwo muri kumwe mwicaranye mushire ku ikiganza cawe umusengere. Nimba hariho uwukunda ari hano, uwo muvukana, uwo ari karaca mu kibazo, waguhaye umutwaro mu musengere, murokariza aho yicaye canke ahagaze, dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Nizere yuko n'abahoze n'abacereje bariko barasenga, hari ico bariko barabwira Imana, kuko ata esprit ya distraction dushaka kwemerera hano hantu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuguruje umugambi w'umwansi. Oh, mu izina rya Yesu Kristo, j'annule les projets de l'ennemi, les projets de l'ennemi sur ma famille, j'annule les projets de l'ennemi sur mon ministère, j'annule les projets de l'ennemi. Haleluya, haleluya. Ku bantu nsengera, ku bantu Imana yampaye, ku bantu Imana yashize imbere,
Mana ndakweretse babandi bose abo twavuganye muri iyi minsi iheze Mana igihe twariko turavuga warumvise ndabakuzaniye ndabaguteruriye mu bibazo byabo abo dusangiye imitwaro abampaye imitwaro yabo abo duhora dusengera Mana uko iminsi igenda ndagushimira ibyo wamaze gukora ndagushimira abo uri kurahindura byinshi ndagushimira Mana isinzi ry'intahe riri muri iri shengero mu izina rya Yesu Kristo ndabigukengurukiye Mana ariko Mana ndasuye kuguhamagara hari abantu ubuzima bwabo bugoye hari abantu ubuzima bwabo buri mu bibazo by'ukuri hari abantu by'ukuri batabona ejo ingene hazoba hasa hari abantu by'ukuri bababaye hari abantu by'ukuri barengewe n'ibyo bariko baracamo hari abantu bafise agahinda mu mutima hari abantu bafise umubabaro n'ibikomere bijejeta hari abantu bariko barababazwa kubera igikorwa c'umansi muri kino gitondo ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka handikwa amajambo mashasha reka hamenyekanishwa amajambo mashasha reka bakira amakuru mashasha reka hakoreke ibintu bishasha mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo turanira turaharagura turahenura turugaza ubushobozi bw'ivyambere naho byo byarashitse kure naho byo byarashitse kure naho byo byarahawe benshi ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bibe annulé bibe annulé bibe annulé mu izina rya Yesu Yesu we Yesu we ni wowe dushaka ni wowe dukeneye ni wowe tubwira ni wowe dusuka ku imitima yacu ni wowe tubwira ni wowe tuzana imitwaro yacu iri ku bitugu byacu ibimaze iminsi bituremereye ibyaturemereye muri 2023 ibyaturemereye muri 2022 ibyaturemereye muri imyaka iheze hari abantu ata souvenir Mana bafise ku buzima bwabo badafise ikibazo hari abantu biyizi bari mu bitaro gusa hari abantu biyizi bagwaye gusa hari abantu biyizi bari muri consultation hari abantu baza abadokiteri bose b'igihugu ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo mukize Mana mukize Mana mukize Mana mukize Mana mukiriza umwana mu izina rya Yesu Kristo mukiriza umwana mu izina rya Yesu Kristo hari abantu bama bava amaraso yabo bayongereza kubera gutakaza amaraso mu buryo bumwe canke ubundi ndavuze ngo ico kibazo cyo gutakaza amaraso gihagarare mu izina rya Yesu Kristo gihagarare mu izina rya Yesu Kristo hariho abakobwa bataja mu bihe vyabo ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uhora hagukize uhora haragukijije ntitwasaze turiko tubwira Yesu haleluya 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 mbega ko n'abantu tubabwira mbega ko no ku radio tuvuga mbega no kuri Twitter no kuri Facebook no kuri YouTube ko tuvuga rimwe na rimwe tukavuga ibituma abantu badutwenga bakatwumvira ubusa mbega turiko turabwira umuremyi wacu umuremyi w'ijuru n'isi niwe yavuze ngo mpamagara natwe turiko turamuhamagara niwe yavuze ngo dodora natwe turiko turadodora niwe yavuze ngo nimusabe natwe turiko turasaba Mana turagusavye umwaka mwiza turagusavye umwaka mwiza turagusavye umwaka mwiza Mana muri kino gitondo ndasengeye amafinance y'abantu bari hano hantu ndasengeye ivy'ubutunzi muri kino gitondo hano hantu mu izina rya Yesu Kristo hindurira abantu bawe Mana hindurira abantu bawe Mana hindurira abantu bawe Mana reka baprospere reka baje imbere reka bakomere reka batere imbere reka bahaguruke reka Mana bikunde reka Mana bicemwo Mana shiraho environnement nziza ko bakora business Mana shiraho amategeko meza ko bakora business Mana shiraho strategie nziza national ko bakora business Mana shiraho umugambi mwiza ko bakrea ubuzi mu izina rya Yesu Kristo nduguruje Mana imiryango ya ekonomi ya kino gihugu nitwosengera ubutunzi bw'imiryango tudasengeye igihugu turasengeye aba leader turasengeye Mana bafata ama decision ubenspire mu izina rya Yesu Kristo ubaganiriza ubavugishe hari ibihugu byinshi mu isi byakize byari bifise kahise kabi ariko haraje strategie kandi izo strategie zarabivyuye birasuya birahaguruka biranaguka uyu munsi turavyumva uyu munsi bimwe nirurangiranwa
nuko mana yo mwijuru wowe utanze iciyumviro ivyari vyononekaye birasaba bikaja habona. Ndavuze ngo muri kino gihugu cacu mana zana abadecideur, mana zana abantu bazima, mana inspira abanoma abantu, inspira mana abashira abantu mu mabanga, nube inspire mana kuzana abantu bazima, abantu bafise iciyumviro, abantu bazana impinduka, abantu bafise strategie. Mana ntidukeneye gukopya ivyo abandi bakora, ariko mana hari ibihugu vyinova hakaza strategie zishasha. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo kiza Burundi, mana iki gihugu gikize, mana iki gihugu gihanagutse mu butunzi, natwe biradushikako. Nico gituma mana tugisengera, nico gituma dusengera ekonomi, nico gituma dusengera ama secteur yose ari determinant kubijanye na ekonomi ya kino gihugu. Turavuze ngo hezagira Burundi, fasha guhezagira Burundi, fasha guhezagira Burundi. Hariho ababuvumye, hariho abavuze nabi, natwe bwacu hari igihe twabwidogeye, ariko nashaka mu kanwa kanyu havemo ijambo ryo guhezagira, kuko mwe mwarahezagiwe, mwe mwarahezagiwe. Imana yarabwiye Abrahamu, haleluya, yuko azohezagira, azoba hezagiwe. Mbega wohezagira kino gihugu, wocatura kumugisha, kuko Imana yashimye ko uwa hano kandi uruwa hano. Mu izina rya Yesu Kristo Burundi turaguhezagiye. Turavuze ngo reka imisozi yawe imere, reka ibiyaya vyawe bimere, reka susole yawe haleluya ishira habona ubutunzi bwayo, reka amaresource yose ashobore kuba disponible, reka ibyankenegwa kugira ngo twe exploit ivyo dufise biboneke, reka electricity igwire, reka investissement igwire, reka ibyankenegwa vyose, reka amategeko, reka fiscalité n'ibindi vyose, reka mana kino gihugu kibe attractive. Mana gisige warasize Esteri, aravuga ngo nimba nagiriye ubuntu, nimbaga mwami ubona bikwiriye, erega mwami hari igihe tuzi imbere yawe ukaduha faveur yawe igatuma ibintu bikunda kandi bishoboka. Ntitugomba kubakira ku bwenge bwacu gusa ko busahurira imite, ariko turavuze ngo kora mana, kora mana, kora mana, kora mana. Mana ihezagire imigambi ufise yo gutera imbere, Mana ihezagire projet wavuganye n'uwo mwubakanye, Mana ihezagire imigambi muri ko murimvira gutamba. Haleluya. Abariko barasengera imitahe, ndavuze ngo muri uyu mwaka Imana iguha umutahe, muri uyu mwaka Imana iguha umutahe, muri uyu mwaka Imana izana umutahe. Ivyo uriko urashaka kunagura, ivyo uriko urashaka gukuza, ivyo uriko urashaka kudevelopa, Imana iguha umutahe. Hariho na bamwe muri mwebwe numva hari ibikorwa vyahomvye baca barabita, ariko kandi hari ico Imana yakwigishije. Subira ubinagure, subira ubinagure. Cette fois-ci tu vas réussir, cette fois-ci tu vas réussir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Waravuze ngo iri jambo n'iryahora imbere yacu ku murango no mwijoro, ivyo dukora vyose bizororanirwa. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndazasenze ngo habeho réussite, ndasenze ngo habeho réussite, ndasengeye success abantu bawe, ndasengeye abantu success, ndasengeye abantu bawe success, kugira ngo bakore baroranirwe, kugira ngo bakore baroranirwe. Turabigusavye Mana, wavuze ngo uzokuzuza ibigega vyacu, wavuze ngo uzokuzuza ibigega vyacu, wavuze ngo uzoduha imbuto, waduhe ngo uzoduhezagira mu ndimiro zacu no mu ndimiro zacu, kuri champ de travail aho dukora. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana bakwiriye kongerwa imishahara muri uno mwaka, reka bikoreke mu izina rya Yesu Kristo, nkuko wavugishije umwami Yasuwerusi akarota. Reka n'abakoresha bamwe barote hari ikintu gishasha bakoreye abantu babo. Mu izina rya Yesu Kristo, duza imishahara y'abantu bamwe bamwe, atira clientele ku bantu bamwe bamwe. Mu izina rya Yesu Kristo, abajejwe za marketing, abakorera ama entreprise hirya no hino, reka kigoro kabo n'ishaka ryabo n'amavuta yabo bibe considere. Yesu we, Yesu we, iyo turi imbere yawe turavyara, iyo turi imbere yawe turavyara, iyo turi imbere yawe turavyara, iyo turi imbere yawe turavyara ibintu bishasha. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Mana reka havuka ibintu bishasha, reka haza inguvu zishasha, reka haza ubushobozi bushasha, reka haza ivyimviro bishasha, reka haze connection zishasha, reka haze connection zishasha. Mana fatanya abantu bakwiye gufatana bakagira umuvuduko, fatanya aba partenaire nkuko wafatikanije Dawidi na Yonatani, Dawidi akabera umugisha Yonatani,
Yonatani amaze gupfa Pritare Dawidi akamubera umugisha mu kugirira neza Mefibosheti. Ndavuze ngo Mana connect aba bantu bari ngaha muri kino gitondo ku bantu bazima Mana abafise abagenzi babi. Ndavuze ngo ubegeze kure yabo, ubegeze kure yabo, abafatanye n'abantu ataco babafasha gushikako ahubwo babasubiza inyuma. Ndavuze ngo Mana ba disconnecting kuri bo, ubaconnecte Mana n'abafasha kugenda Mana yo mwijuru mu muhamagaro mwihamagagwa mu izina rya Yesu Kristo. Mana igihe cyose hama hariho umuntu yamatuma tumenya ivyawe neza, nkuko Moridekayo yatumye Israeli tabagwa, nkuko Esteri yatumye Israeli tabagwa. Mana n'aba bantu barafisa abo kubatabara washize ku nzira, baconnecte mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye Mana ivyete bishasha. Wamutakaza abakozi bama bakuvako. Abandi muri mwebwe mwama muri ko muribwa mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Oh hallelujah, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Uko kuvirirana guhagarare, ko kuvirirana guhagarare, ko kuvirirana guhagarare. Iyo repetition y'ikibazo ihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka muri uyu mwanya nyene tuko turasenga gusengera ibibazo byama vyirepeta. Ivyo ndagomba kubihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo bibazo si karanga muntu yawe, ivyo bibazo si identite yawe. Harageze n'igihe hariho klima ihinduka ugatangura kwitega ikibazo. Hariho n'iminsi hera utarakibona ukava ngo kigira kize, umengura kirindire nko kumenga murafitaniye rendez-vous. Ariko ndavuze ngo iryo jete, ico cete c'ikinyoma kiguha kwitega ikibi ku buzima bwawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo kibe annulé, kibe déchiré, kibe brûlé au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu Kristo nubarira ikintu cyose gihora cirepeta mu buzima bwawe. Nimba ari ingwara, nimba ari iki, nimba ari amayesheke, nimba ari gutandukana n'abantu, nimba ari amakonflikt, ikintu cyose gihora cireproduiza mu buzima bwawe kiri cyclique kigenda kikagaruka, ndashaka ugitegeke gihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Gihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ku munsi wa gatandatu w'indwi wo muri indwi tugiye gutangura tuzoba dusenga n'amakouple, tuzosengera ibintu bitandukanye bitera ingo, kuko hari ingo ziriko zirategwa. Ariko naho tuzobisengera ujya munsi, reka ubwire Imana uti Imana gira neza urugo rwanje, gira neza mariage yanje, gira neza mariage yanje, gira neza urugo rwanje. Satani agomba kurunyiba, Satani agomba kurusambura, Satani agomba kurubisha kugira ngo abana bakurire no muri environnement mbi. Natwe nitujyohererwa umugisha Imana yaduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ufise umugabo agufise ko emprise akudomina, ndavuze ngo Imana imukize mu izina rya Yesu Kristo. Ufise umugore agufise ko emprise akudomina, Imana imukize iyo ngeso mu izina rya Yesu Kristo. Imana imukize mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Ni wowe dushaka Mana, ni wowe duhungira ko Mana, ni wowe dufise Mana, ni wowe uri mu ruhande rwacu igihe cyose, ni wowe uhagararanye natwe bw'igihe cyose, ni wowe utaturambirwa, ni wowe utaduharurira ibikorwa wadukoreye ngo tubwire ngo ni mungore. Abantu hari igihe badufasha ariko bakaduharurira ibyo bakoze canke bakaja kwishingira intahe, ariko Mana wowe udufashije ntuduharurira ibyo wadukoreye, ariko uratwongera ukatwongera, kuko umwanditsi yarabivuze ngo wa wundi dukunda, wa wundi dukunda ari hano, wa wundi dukunda aba hagati yacu, wa wundi dukunda ariko aratwumviriza, wa wundi dukunda arahagacira amasengesho yacu. Hari abantu batoya hagaciro ko badatahura ico amaze, ariko wa wundi dukunda iyo turiko turasenga aratwumviriza. Ahanye ibitabo biriko birandikwa, ahanye abamarayika bariko barandika, nta jambo na rimwe ryacu rikorokera hasi, amajambo yose afise agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Mana wowe kubw'udukunda, Mana twaje gusenga kubera urukundo rwawe. Eheraba Hamani agomba ko twicwa, eheraba umwansi agomba kuduhonya no guhonya inzunganyo muri kino gihugu, kugira ngo ntidutere imbere, kugira ngo ntidushitse destine. Natwe turishugwe mu bindi bihugu waremye, natwe waduhaye ubwiza nkuko wahaye ibindi bihugu bwiza, natwe waduhaye domaine ya excellence, utuha n'ahantu ho ku excella no gusayangana nk'abarundi nk'igihugu. Ariko umwansi ari contre iyo projet, nkuko ari contre iyo projet ahandi henshi mu isi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo reka bihinduke, ndavuze ngo reka iryo jete ritakaze inkomezi, ndavuze ngo n'abajejwe kugiye executa
bananirwe kuryexecuta mu izina rya Yesu Kristo. Amadayimoni akorera mu miryango, akorera muri sante, amadayimoni akorera muri education, amadayimoni akorera mu influence, amadayimoni akorera muri mode y'ibyo abantu bakonsoma, ibyo bajya n'ibyo banywa. Ndavuze ngo aho yarungiswe muri kino gihugu, ndavuze ngo acika inkokora, ndavuze ngo acika amaboko, ndavuze ngo acika amaguru. Yes. Tanga karuhuko Yesu. Tanga karuhuko Yesu. Tanga karuhuko Yesu. Tanga karuhuko Yesu. Kuri abo bagukunda, kuri abo bagukorera, tanga karuhuko Mana. Tanga karuhuko muri iyo ntambara. Tanga karuhuko Mana. Oh, cecekesha imiyaga, cecekesha imifunda, cecekesha urwamo rw'amazi. Oh, cecekesha impwemu ikorera muri Yezebeli. Itumbereye kwica lo profete, itumbereye kwica abavugishwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mpwemu itumbereye kwica no gusambura ishengero, no gusambura abizera, iyo mpwemu itumbereye kubica mu izina rya Yesu Kristo. Ndayicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo. Oh, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mpwemu yo mu buryo bwa Baramu irungikwa kuvuma ihanga ryawe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo itakaza inkomezi, itakaza inkomezi. Ubwansi bwose buri hejuru y'umuryango wawe, ubwansi bwose buri hejuru y'ubuzima bwawe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo butakaza inkomezi, butakaza inkomezi. Ibikugwanya, ibikwanka, ibiguhagurukiye, iby'umunsi akoresha, hari n'igihe akoresha abantu bagacika ibikoresho vyiwe kuko batari disponible gukoreshwa n'Imana. Ndavuze ngo nabone reka babone ubwiza mu kunanirwa no mu kukugwanya, mu kunanirwa n'imitego bagutega. Ndavuze ngo Imana yitegurure, ndavuze ngo Imana yishira habona, ndavuze ngo Imana ifeze échouer leur projet, que Dieu fasse 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 échouer leur projet au nom de Jésus. Uriko arafata decision ku ngingo yawe, uriko arafata decision kuri dossier yawe, ndavuze ngo agendererwe n'Imana, ndavuze ngo ukuboko kuhoraho kumukoreko, ndavuze ngo abone faveur, abone kuri fise faveur mu maso no mu gitinyiro c'Imana, nawene aje muri position y'Imana. Biratangaza ingene uyu mwami yagira yica abantu atazi igituma yarabisha. Biratangaza ingene umenga atarazi n'igituma nawene yarafashe iyo decision. Biratangaza ingene avec légèreté yagira yica abantu b'Imana. Biratangaza ingene avec légèreté yahinduye decision yari yafashe. Ndavuze ngo ntusubira kuzira ubusa. Ndavuze ngo muri uyu mwaka 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 ntusubira kuzira ubusa. Que l'Éternel, reka Imana ishire ibendera rya justice yayo mu vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ico merita ugihabwe, ico ubereye ugihabwe. Ndavuze ngo ugarukanwe ikintu cose watwawe nico watakaje, yaba kiva mu maboko y'abagitwaye canke caza Imana ikizana incuro nyinshi ikivanya ahandi hantu. Ariko ndavuze ngo uhoraho agushumbushe nkuko assurance ishumbusha umuntu. Ndavuze ngo uhoraho agushumbushe nkuko umuntu ashumbushwa kuko yababajwe bakamuha amafaranga kugira ngo ashumbushwe. Ndavuze ngo uhoraho agushumbushe, kandi uhoraho iyo ashumbushije ntazana gusa amafaranga, ariko iyo uhoraho agushumbushe akuzanira amahoro, akarestore reputation yawe, akakubakira izina ryawe, akakwambika umwambaro, akavuga ngo nimurabe uwo uhoraho yagiriye neza. Haleluya. Akamobiliza ingabo zo kukuvugira, n'abatakuzi bagahagarara mu ruhande rwawe bakakuvugira, bakagushingira intahe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
umbwira kandi unganiriza. Subira muti ndi hano, twitavye handevu ku birenge vyawe, nyotewe shaka kukumva, umbwira kandi unganiriza. Nimba uri hano umwereke ibiganza byawe umbwira uti ndi hano ma, birandengeye nta nico mfise je no bikorera, ariko I am here, ndi hano ma. Hoba hariho umuntu ashaka kumwumva. Haleluya. Inyuma yuko tuvugana waravuga. Mubwire n'amajambo yawe uti ni wowe nyotewe ma. Mubwire uti ndakunyotewe Mana muri uyu mwaka. Mubwire uti ndakunyotewe muri uyu mwaka. Mubwire uti ndakunyotewe muri uyu mwaka. Haleluya. Ninda afise inyota yo guhura n'Imana muri uyu mwaka. Ninda afise inyota yo gukura.
ninde afise inyota yo kugendana nawe mubwira uti Mana ndakunyotewe muri uyu mwaka. Haleluya. Unyemerera nkumva ijwi ry'umuntu ari hano hantu anyotewe ubuti Mana ashobora gushaka Mana nk'uko Mana yo mu ijuru umufiyansa anezererwa no kubona uwiwe, niko natwe Mana muri uyu mwaka tukunyotewe Mana. Turanyotewe kukubona Mana, turanyotewe kukumva Mana, turanyotewe kubona ibikorwa byawe Mana, turanyotewe kubona intervention zawe Mana, turanyotewe kugendana na wowe Mana, turanyotewe kuganira na wowe, turanyotewe kugira ibihe nawe, turanyotewe kugira ibihe nawe. Haleluya, haleluya, turakunyotewe. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka nsaba iki kintu mbere yuko turangiza gusenga kwacu. Haleluya. Wumva umutwaro wawe urenze igipimo, uhagarara ngaho imbere, mwaronse umwanya wo gusenga, nanje ndubashaka kubasengera imbere yuko tuza kurangiza. Haleluya. Mu minota 15 turarangiza. Haleluya, 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 haleluya. Nimba ufise n'umuntu afise umutwaro yaguherekeje watumiye, nawe umuzane hano hantu imbere. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka kumva ijwi ry'umuntu ari hano hantu. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubwira Imana. Haleluya, ndashaka kubwira Imana. Haleluya, ndashaka kubwira Imana, ndashaka kubwira Imana. Hariho abantu Imana iriko irasunika gufata ama decision mashasha. Haleluya. Nubwira Imana ntutinye gufata decision. Haleluya. Ngo hagusezerana ntushitse ngo upfumureka, ariko hariho umuhemuyera agomba kugushoboza hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Hariho abantu numva Imana igomba kubohora inyota mbi bafise, inyota y'isi, inyota y'ibintu bitari byiza. Haleluya. Hariho abantu Imana igomba kubohora esprit ya suicide mu izina rya Yesu Kristo. Hariho abantu Imana igomba kubohora ibintu bafata n'ibintu banywa, ibintu bakora. Hariho abantu Imana ishaka kubohora influence mbi ziri ku buzima bwabo. Hariho abantu Imana igomba kubohora ibigwara biriko biri developa. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ikiriko kiri developa muri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Kuva bakubwiye ngo iki kintu kiko kiri developa, hariho babwiye ngo ari kagenda huma. Kuva bakubwiye kuri kuragenda uhuma, umenga biriko biravansa kuko umenga ni kete banditse, umenga ni profesi bagize. Ariko nanje ndashaka kuzana profesi mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kuvuga ngo amaso yawe akire mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo. Iyo development ya aveuglement ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu kiriko kiri developa kitari ciza muri sante yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndagomba kugihagarika au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hariho umuntu ari ngaha urakerebutse, urakora cyane, ariko ntutera imbere nk'uko ukerebutse, kuko hama hari ibindi bintu bisurgisa bikakubera obstacle. Ndavuze ngo uwo mucafu urakuvuye ko mu izina rya Yesu Kristo. Ubu uzotera imbuto yawe kandi izomera, uzotera imbuto yawe kandi izomera mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka mudugije ibiganza byanyu, ndashaka gusengera amaboko yanyu, ndashaka gusengera haleluya ibikorwa byanyu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Haleluya. Nugira ico utanguye gukora, nugira ico uhagurukije gukora mu izina rya Yesu Kristo. Abimana yabwiye guhagurutsa ama ministère, abimana yabwiye guhagurutsa ama projet, nimugire etape za mbere zo gutangura ico Imana yabwiye guhagurutsa. Ibisigaye uhora hagiye kubatangaza mu izina rya Yesu Kristo. Izo ntebe naho mushaka mukazikura igikorane kiraheze, mushake muzivaneyo ko duhagaze gaha turi benshi. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndahezagiye aya maboko. Mana wowe ushobora gukora ku muntu wese ari ahantu, ushobora gukora ku muntu wese ari ahantu, ushobora gukora ku muntu wese ari ahantu, kuko Mana yo mu ijuru amaboko yawe ni menshi cyane. Jesi no bakora ko ngunda bakwiza, ariko wewe bakora ko. Ndavuze ngo reka uhora gukoreko, ndavuze ngo reka uhora akore ku vyawe, ndavuze ngo reka uhora akore ku vyawe, reka uhoraho akore ku vyukorako, reka uhoraho akore ku vyufise ku mutima wawe nk'umutwaro, reka uhoraho gutangaze mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu muri mwebwe mu entreprise mukorera, mugiye kumera nka Joseph, mugiye kuba umugisha ku bakoresha banyu. Haleluya. Nuve aho uri kurakorera, Imana ntikwemereye kuva mu kazi kawe, ariko Imana ikubwiye ngo mera nka Yosefu, nutume hatera imbere kubera wewe mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe gikwiriye nawe izokwambika iyindi mpeta. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo,
mana hezagira ibikorwa, hezagira ibikorwa, hezagira ibikorwa, hezagira ibikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye umudayimoni na mentalite y'ubukene mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye umudayimoni w'ubukene ahera mu vyiyumviro agashika no mu bikorwa bifatika, akaba yagize influence kuri aba bantu kuko ari abanyafrika kandi bamwe bakuriye ahantu hagoye no mu bukene. Ubukene burazana mentalite. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho abahindure rwose ivyiyumviro vyanyu no musi muri kino gitondo. Niyakubwira kwagura amahema uyagure, niyakubwira kwimukira mu bindi bisagara uvyimukiremo, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ico uzokorako kize kigira umugisha. Ubusho bwawe buze bugwire, ubusho bwawe buze bwimultiplier, imbuto zose ziri mu kuboko kwawe ze zimultiplier. Ico Imana yashize mu buzima bwawe cimultiplier, n'icimviro watanguranye Imana ikimultiplier. Icagure mu izina rya Yesu Kristo. Ntusubire kugira ubwoba bw'uwo mukora ibisa, ariko wowe uri umunyamugisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Subiramo aya majambo uti Mwami Yesu, ndatuye umugisha ku bikorwa vyanje, amashuri yanje, imigambi yanje, n'indoto ziri mu buzima bwanje. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, icanje cose cahagaze canke icanje catevye muri uyu mwaka wa victoire, muri uyu mwaka wo kunesha, waratubwiye ngo icavyawe n'Imana kiranesha isi. Nta kintu kihari mu rwego rw'impwemo gishobora kunesha abavyawe nawe. Kubw'ivyo Mana yanje, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ibikoresho umwansi yakoresheje, mentalite umwansi yakoresheje, ivyiyumvigo umwansi yakoresheje kugira ngo abloke iterambere ryanje, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, icahagurutse cose kiricariswe, cahagurutse cose cicarikwe. Singereye kumenya icarico, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, umwansi aneshwe kubinyerekeye, umwansi aneshwe kw'iterambere ryanje, umwansi aneshwe kuri progrès yanje, umwansi aneshwe kukingwanya cose. Ndakiriye amagara meza, ndakiriye akaruhuko, uruhagarara, ubwoba, kuvyuka nikanga, kwirirwa nikanga, guhindukira nikanga, kigira kingirire nabi. Ihahamuka ryose rifatiye ku bintu vyambayeko rituma ngenda nikeka, rituma ataco nizera, ata muntu no kwizera, nkagendera mu bwoba. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, wa mudayimoni w'ubwoba, wa mikorere y'ubwoba, wa migozi y'ubwoba iva ku rugezo rumwe ikaja ku rundi, kugeza aho ubwoba byacitse nk'imfungurwa zanje, ubwoba bwacitse nka temperama yanje. Ariko muri kino gitondo ndaje kudeklara, ndaje kumenyekanisha mu kirere c'impwemo yuko Satani mu bushobozi bw'ubwoba usanzwe wahora ukoresha ku buzima bwanje, ubwoba bwa kazoza, ukwibaza ngo bizogenda gute, ukwibaza ngo nzobishobora, ukwibaza ngo je nzohashika, ukwibaza ngo je bizogenda gute, ukwibaza ngo je nzoshikirwa ryari. Ndavyanse mu izina rya Yesu, ndavyanse mu izina rya Yesu, ndavyanse mu izina rya Yesu, ndavyanse mu izina rya Yesu. Amakenga, inquiétude y'umurengera ndayanse mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Buguti mpwe Mana yanje, umpuze n'abantu bazima. Mani ushaka gukora, subira mutuma ni ushaka gukora, ukoresha abantu. Niyo Satani ashaka gukora, arakoresha abantu.
abanje batekeye umugambi wawe abo ushira ku nzira yanje kugira ngo bambere ico ntari. Hariho byinshi mfise muri jewe ariko byanse gusohoka, ariko hariho abantu bashobora kubisohora. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo abo bantu nibazi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ndashaka rendez-vous divin, ndashaka rendez-vous divin, ndashaka rendez-vous divin, ndashaka connexion divine mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mpuza na wa muntu wambarira ko tuzohura, mpuza na wa muntu wambarira ko tuzohura. Muhagurutsi yari ndagushimira ko ari ubugombe bwawe yuko abigikoresho cawe mu buzima bwanje. Sinzomusenga, nzosenga wewe, ariko ndamuhamagaje mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Muri kino gitondo cyo muri 2024 cyo mu kwezi kwa mbere ndahamagaje ikintu canje cyose, ndahamagaje ikintu canje cyose, ndahamagaje ikintu canje cyose, ndategetse ikintu canje cyose kibe disponible, kibe disponible mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abataribo n'ibitari byo byitambika mu nzira yanje, ndavuze ngo bizimangane, ndavuze ngo bishira habona, ndavuze ngo bishire ku ikimenyetso. Ijambo ryawe rivuga ngo Satani ashobora kwihindura umumarayika w'umuco. Ibyo nahora nibaza ko ari wewe akaba atari wewe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bizimangane, byerwanye, bigende, bihave mu izina rya Yesu Kristo. Ibyambaye ko byari bifise intumbero yo kunyonona no kungira kw'inkurikizi. Kuri uyu munsi muri kino gitondo cyo mu kwezi kwa mbere, ikintu cyose cambaye ko kuva nkiri umwana mutoya kugeza ubu nkuze gifise intumbero yo kunsambura, carungizwe na Satani. Ndavuze ngo kuri uyu munsi inkurikizi zacu, inkurikizi zacu zose aho ziva zikagera, ibindimo bisa n'icambaye ko kitari cyo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bihagarare, mu izina rya Yesu Kristo bihagarare, mu izina rya Yesu Kristo bihagarare. Influence diabolique, influence diabolique, influence satanique yose ku buzima bwanje, mu bwenge bwanje, mu mubiri wanje, ku buzima bwanje, ndayanse mu izina rya Yesu Kristo. Connexion n'abadayimoni, connexion n'umwansi biciye mu byo nakoze cyangwa ibyo nagendeyemo, yose ndayanse mu izina rya Yesu Kristo. Jewe nagizwe icareme gishasha, ibya kera byose byaraheze, naho ntarinda bizi, byaraheze, byose bicitse bishasha. Satani nta connection mfitaniye na wewe, n'ibyo wokora byose naho tugihuriye. Kubera umunsi nakizwe narimuwe, nimurirwa mu bwami bw'Imana. Vuga uti transfer yarabaye, sinkikina muri iyo ekipe, ariko nimuriwe mu yindi. Iyi ndimo harimo ikintu kimwe, harimo ijambo intsinzi. Haleluya, 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 haleluya. Subiramo uti ndunesha kubw'uwumpa inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ivyo nta kintu na kimwe cacuzwe canke cubatswe muri etat major y'abadayimoni na Satani gitumbereye kuzonsambura kizogira ico kingira namba mu izina rya Yesu Kristo. Inzu mbamwo
ndayatuye nk'inzu y'akaruhuko. Nzoryama, nzosinzira, nzoruhuka. Ikingwanya cose aho gica hose muri kino gitondo ndakubwiye ngo Satani ndagikengereye kubera cashizwe munsi y'ibirenge vy'ishengero. Eheraba ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ivyahora bimpagaze hejuru Imana yabishize munsi y'ibirenge vyanje, birahinduye poses kuko narahawe ububasha bwo guhonyora ikintu cose. Eheraba nta gikorwa na kimwe, nta bushobozi na bumwe, ari ubw'abarozi, ari ubw'abapfumu, ari ubw'abaje ikuzimu, ari ubw'abagendera mu kirere, ari ubw'abava muri Tanzania, ari ubw'abava hirya no hino, ari ubw'aba expert, ari ubw'abamagicien canke abanyamareba. Nta muntu n'umwe yoba afise ico yankoreye n'abantwaye bagatanga ifoto yanje, bagatara inyambaro yanje, bibagarukeko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Vuga uti amakete yanditswe, ayo namenye n'ayo ntazi, ariko akomotse ku mazi. Kubw'ivyanditswe nkaba ndiko ngenda ngira ibigwara bimwe bidafise insobanuro muri kino gitondo, apanejo ndakiza. Haleluya, 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 haleluya. Uhoraho Mana yanje, umbere umucamanza. Aho ntashobora guhagarara uhampagararire, aho ntashobora kwivugira ndakuretse umvugire. Ndahagaritse kwigwanirira, ndahagaritse amayeri, ndahagaritse gusorora, ndahagaritse gutumira abantu ngo bamvugire. Muri uyu mwaka ndagomba kukwizera yuko wowe uhagararanye nanje ushobora kumvugira ugahagararana nanje. Haleluya, 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 haleluya. Naho narengeje amasaha tuzobandanya gusenga muri isomene, ariko unyemerere nkora ikintu kimwe mugihagaze aho nyene. Ndashaka kubona umuntu adakijijwe ashaka kwakira Yesu ari ngaho avuga ati naje ndashaka ko ivyo binshikako. Umuntu akijijwe ari ngaho, umuntu akijijwe ushaka kwakira Yesu nakubonye. Murashaka kunyemerera mu buryo buri special. Abantu mushaka kwakira Yesu muze ngaho imbere, abantu mushaka kwakira Yesu mwese muze muhagarare ngaho imbere aho mpagaze. Haleluya. Namwebwe musubire mu kibanza, sivuze ngo dutahe. No musi muranyongera iminota mikeya. Haleluya. Ndumva ntaraheza guterecharge. Vuga uti terecharge. Haleluya. Kandi mwagize neza kurindira gushika no kuri bajya abantu mwicaye hajya mu muyaga mwinshi. Haleluya. Abakiriye Yesu ndashaka muze ngaho imbere, muze ngaho imbere. Umuntu yumva ashaka kwakira Yesu nta soni birimo, turagomba kumuha ubuzima bwacu. Ushaka kwakira Yesu uze ngaho imbere. Ingo. Haleluya. Umuntu avuga ati uyu munsi ndashaka gutaha nakiriye Yesu, sinari bwamwakire, sinari bwamwizere. Muze ngaho imbere, mufashe tubakomera amashi. Haleluya. Mwe murafata amasakoshi yanyu avo marke pregro tugira dutahe, ariko ndashaka twakire abihana. Haleluya, 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 haleluya. Nimba unumva muri kino gitondo hari nishikanwa ugomba gutangira Imana, wumva hari icakoretse cabaye, hari ibiseke biri ngaho, utangira Imana ishikanwa ryishimwe ubwo Imana ndagushimiye iki kintu hejeje gukora. Haleluya. Imbere yo gutaha tugomba dufashe aba bantu kuvuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hoba hari undi ari karagwanywa mu ntebe ariko yumva umenga arashaka kwakira Yesu, ndashaka ze ngaho imbere. Haleluya. Kuko bidateye isoni kumwakira no kumwizera no kumuha ubuzima bwacu. Haleluya. Hari ikintu Imana iri kirakora muri kino gihe, hari ikintu Imana ikirakora muri iyi minsi. Haleluya, haleluya. Ntidushaka ko kibasiga, ariko turashaka ko namwege mucika aba beneficiaire bica Imana iri kirakora. Haleluya, 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 haleluya. Abanyuma ndabahaye umwanya, wanyuma ndakubonye. Ingo. Haleluya, 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 haleluya. Nimba unumva muri kino gitondo hari nishikanwa ugomba gutangira Imana, wumva hari icakoretse cabaye, hari ibiseke biri ngaho, utangira Imana ishikanwa ryishimwe ubwo Imana ndagushimiye iki kintu hejeje gukora. Haleluya, haleluya. Imbere yo gutaha tugomba dufashe aba bantu kuvuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hoba hari undi ari karagwanywa mu ntebe ariko yumva umenga arashaka kwakira Yesu, ndashaka ze ngaho imbere. Haleluya. Hari ikintu Imana iri kirakora muri kino gihe, hari ikintu Imana ikirakora muri iyi minsi. Haleluya, haleluya. Ntidushaka ko kibasiga, ariko turashaka ko namwege mucika aba beneficiaire bica Imana iri kirakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Abanyuma ndabahaye umwanya, wanyuma ndakubonye. Ingo.
Haleluya. Tumaze iminsi myinshi abantu bariko barakizwa muri ino saison. Haleluya. Naravuze muri 40 jours ngo hariho réveil. Haleluya. Hari ikintu Imana ikirakora. Haleluya. Kandi Imana ikirazana ikirahagurutsa imitima y'abahungu n'abakobwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubushobozi bwawe bugendagende hagati mu ikoraniro. Ugenderera umuntu wese ari hano hantu Mana yo mu ijuru. Ugenderera umuntu wese ari hano hantu Mana. Mana turaklotiye umwanya wacu wo gusenga Mana yo mu ijuru. Nk'abashiraho ikidodo c'ibyabaye. Mu izina rya Yesu Kristo. Iyo dusenga Imana hariho ibintu bikoreka buno nyene. Ariko kandi iyo dusenga Imana hariho n'ibintu bidakoreka buno nyene. Ariko Imana ikaguha inkomezi zo kubibamwo. Hariho abantu Imana ihinduriye ivyabo totalement complètement ubunyene. Ariko hariho n'abandi Imana igiye guha inkomezi zo guca mu byo bariko baracamwo, bakumva bafise ubwenge n'inkomezi, bakaronka amahoro batohora baronka canke batokibaje ko baronka. Abantu bazokubaza ngo none bigenze gute ko wifashe neza kudahagaritse umutima. Uzovuga ngo présence y'Imana irantekanishije. Haleluya. La tranquillité qui vient de l'Éternel. Mu izina rya Yesu Kristo Mana, ndasengeye aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Natura kugira neza kwawe Mana. Ariko Mana nkuko nasengeye aba bantu Mana, mu izina rya Yesu Kristo, aba Mana yo mu ijuru bahopresenta abarundi benshi batari muri kino kibanza. Mana ntitwizanye twenyene imbere yawe, ariko Mana twazanye n'igihugu cacu. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu misozi, mu province, aho Satani yanditse amakete yo kwica kino gihugu, aho Satani yarungitse amakete yo gusubiza inyuma kino gihugu, mu ntara zose aho zarungiswe. Ndavuze ngo bivuye muri iri sengesho, natwe twarungitse irindi kete rivuga umwimbu, rivuga gukira no kubohoka, rivuga kugirirwa neza. Mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo irindi kete rize muri kino gihugu, rivuga ibihe vyiza, rizana inkuru nziza, aho abantu bicurikiriye, aho abantu bihebuye, aho abantu badafungura canke badahaga. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Mana yo mu ijuru, abo turavukana, abo turasangiye amaraso, Mana duhagaze mu gishingo cabo. Uyu munsi twabasengeye, twabatuye kumugisha. Imiryango yacu Mana ndayisengeye, amafamiye ari ngaha ariho presente n'aba bantu bari hano hantu. Ndavuze ngo Imana igire neza umuryango wanyu uri kurinjiramwe ibibazo, umazemo igihe mu makonfli, amatati atuma mutavansa, amakonfli abona mutagishobora kubonana no gukundana no gusangira. Abana barababaza ngo kubera iki tutakigenda hajya. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ubwansi bwose Imana ibukureho, ubwansi bwose Imana ibukureho. Imiryango yanyu ikire ku bwanyu, agakiza gashike mu mazu yanyu ku bwanyu, maze mugende murushirize muje kure. Mwitaba umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwanyu, mukorere Imana. Ntimuzomara kandi ntimuzokogwa n'isoni, kandi ntizobatetereza. Izoba umugisha wo gukorera Imana, izobaha ku mugamare bayikorera, izobonoha nkuko yonoha bayikorera. Ndabivuze mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen.